11 Uburundi busanzwe bufise agize igihugu c'u Burundi, nukuvuga ibohero rya Gitega. Ku banyororo bategerezwa kuba bahari ibice 330% arivyo birengako by'abateza kuba mu yohero. Ibohero rya Bururi mu banyororo bategerezwa kuba bari iryo bohero ibice 124 birarengako mu bategerezwa kuhaba. Ibohero rya Ngozi ry'abakenyezi naho ni sawa ntibirarenga kuko ibice 88% nivyo birimo abanyororo bategerezwa kuba barimo, urumva yuko bari munsi yaho. Ibohero rya Muyinga ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero nukuvuga abarengako ni bice 201%. Ibohero rya Ruyigi ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero ni bice 263. Ibohero rya Muramvya abanyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero ni bice 108%. Ibohero rya Bubanza abanyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harengako ibice 217. Muri Rutana ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harengako abanyororo 377%. Ibohero rya Rumonge ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harengako ibice 183. Ibohero rya Mpimba boro beshi mutwa Mpimba mugabo Bujumbura ku banyororo bategerezwa kuba bari muri iryo bohero bubakiwe hariyo abanyororo bateza kubayo ibice 526%. Ibohero rya Ngozi ku bagabo n'abaza abagore kubateza kuba bariyo hari ibice 459%. Ku magororo y'abana hateza kuba abana bari mu butungane bateza kuba hamwe n'abandi nkuko amateko akingira abana mpuzamakungu Uburundi bwateko umukono ku bana. Muri Ibohero rya Rumonge abana bategerezwa kubaho muri iryo bohero wari ibice 135%. Ruyigi hari ibice 54%. Igituma abanyororo mabwira mu busho ni iki gikurikira: harimo abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa yuko icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, abandi nabo bari mu migwi ihungabanya umutekano w'igihugu. Nukuvuga yuko abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gushikisa harimo abejejwe n'ubutungane, gushikisa harimo abakoze umunyororo barawumara mugwa, gushikisa bose baguma bari mu mvuto, nta numwe arekugwa, bose bari mu mvuto. Abashikiza amanza babikoze ko ngo barekure, n'umushikiza amanza bigerageje bacamukura mu kazi bacamwirukako. Nukuvuga rero ico ni kibazo ca politiki. Dusaba yuko mukuru w'igihugu c'u Burundi ari wagifata mu minwe kugira ngo abo bafashwe mu mwaka wa 2015 ntiboguma buze mu babohero, amabohero atagabanuka kubera abo ni bagifate mu minwe. Nyimba ari kibazo ca politiki bacige, nta bintu biguma hahandi. Itume nk'abandi muri Gatolika ngo nkuko vyamena mbere hose nibimere ko mu myaka yose ame ibintu birahinduka. Icegeranyo catanzwe n'umushikanganje ubutungane ku munsi wa gatatu heze tariki 20 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 imbere y'abatowe n'abarundi kugira abaserukire bari mu nama nshinga amateka y'u Burundi. Tugomba tugire intererano tere nk'abahinga mu by'agateka kazi na muntu mu gihe busho buzuye abanyororo bakabura ihemero, hakaba ari amagorwa abanyororo besha toronka bajyama bafatanye bivuye ku mpamvu yuko aho abanyororo bateza kurara ubushuko hangana hariho abarengeye igitigiri c'abategerezwa kubaho mu gihe byari byemejwe n'umushikanganje mu byagejwe mu butungane n'agateka kazi na muntu, akaba yabishikirije ku mugaragaro vyemanga imbere y'inama nshinga amateka y'u Burundi aribo batowe n'abarundi bose kugira abaserukire mu bibazo bitandukanye. Nk'ishiramwe byo giyemeje harimo kwanyoterwa cyakemwa muntu twege mu byo gupfungwa birimo ko cyo bitwa traitement creuerinime gufata ubuntu manyamaswa birimo by'ubusho. Nukuvuga yuko twavuga twamenyesha yuko tumaze kwegera tukaraba irya no hino, nukuvuga ubusho ku mabohero mu Burundi dufise amabohero 11 Uburundi busanzwe bufise agize igihugu c'u Burundi
nukuvuga ibohero rya Gitega ku banyororo bategerezwa kuba bahari ibice 360 kwijana arivyo birengako by'abateza kuba mu yohero. Ibohero rya Bururi mu banyororo bategerezwa kuba bari iryo bohero ibice 124 birarengako mu bategerezwa kuhaba. Ibohero rya Ngozi ry'abakenyezi naho ni sawa ntibirarenga kuko ibice 88 kwijana nivyo birimo abanyororo bategerezwa kuba barimo, urumva yuko bari musi yabo. Ibohero rya Muyinga ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero nukuvuga abarengako ni bice 201 kwijana. Ibohero rya Ruyigi ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero ni bice 263. Ibohero rya Muramvya abanyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero ni bice 108 kwijana. Ibohero rya Bubanza abanyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harengako ibice 217. Muri Rutana ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harengako abanyororo 377 kwijana. Ibohero rya Rumonge ku banyororo bategerezwa kuba muri iryo bohero harengako ibice 183. Ibohero rya Mimba ngoro beshi mutwa Mimba mugabo Jumbura ku banyororo bategerezwa kuba bari muri iryo bohero bubakiwe hariyo abanyororo tateza kubayo ibice 526 kwijana. Ibohero rya Ngozi ku bagabo nyavuza abagore kubateza kuba bariyo hari ibice 459 kwijana. Ku magororo y'abana hateza kuba abana bari mu butungane bateza kuba hamwe n'abandi nkuko amateko akingira abana mpuzamakungu ubundi bwateko umukono ku bana. Muri ibohero rya Rumonge abana bategerezwa kubaho muri iryo bohero ubu hari ibice 135 kwijana. Ruyigi hari ibice 54 kwijana. Umushikiranganje w'ubutungane ku munsi wa gatatu ari imbere y'abaserukira abarundi mu nama nshingamateka yaratanze ikiringo c'amezi 2 gusa guhereza tariki 20 kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2026 gisigura ko mu kiringo c'amezi 2 yihaye nugushika tariki 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 yuko abisabwe n'umukuru w'inama nshingamateka ari baserukira abarundi ko yikiringo ivyo bibazo vy'abanyororo baguriye mu mabohero bibe vyaheze yihaye amezi 2 gusa. No kuvuga yuko ayo mezi 2 umushikiranganje yihaye twe muri ajoto nico tugomba tuvuge ko dutanga umwihwezo no kwerekana strategy inyishu yokorwa kugira ngo ikibazo c'amabohero c'abantu benshi mu mabohero bagabanuke n'igituma amabohero harimo abantu benshi. Twagomba tubamenyeshe icambere ivy'umushanje yavuze nabo ndamesha yuko muri ajoto yuko umushikiranganje w'ubutungane naho bavuze yuko tanyishu bigira batora. Twagomba tumenyeshe abarongo igihugu c'u Burundi abagize leta umukuru w'igihugu c'u Burundi umushikiranganje wa mbere tumenyeshe abageze abatowe baserukiye abene igihugu abashinga amateka mukuru n'amashinga amateka n'amihunza amateka yuko umushikiranganje w'ubutungane twe muri ajoto tubona takosa afise na rimwe kuri ibi by'abanyororo bituma babeshi mu busho. Aha turavyerekana kandi turemeza yuko abashikiriza manza ari bo procureur atakosa na rimwe bafise mwigwirirana ry'abanyororo mu busho agasaki badahera mabagwira nta baro bifisemwo. Bagomaje rutomora ikibi bituma yuko atara mu butungana ahubwo kugira leta n'inama nshinga amateka n'ampuza amateka ko babonye kari kibazo twege muri yacu tuvuga ati turahiriwe rero reka tubere ku muti w'ikibazo uri n'inyishu yacu. Igituma abanyororo mabwira mu busho ni iki gikurikira: harimo abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa yuko icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu, abandi nabo bari mu migwi ihungabanya umutekano w'igihugu. Nukuvuga yuko abantu bafashwe mu mwaka wa 2015 bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu gushikisa harimo abejejwe n'ubutungane, gushikisa harimo abakoze umunyororo barawumara mugwa gushikisa bose baguma bari mu mvuto nta numwe arekugwa bose bari mu mvuto. Abashikiza manza babikoze ko ngo barekure n'umushikiza manza bigerageje bacamukura mu kazi bacamwirukako. Nukuvuga rero ico ni kibazo ca politiki dusaba yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi ari wagifata mu minwe kugira ngo abo bafashwe mu mwaka wa 2015
ntiboguma buzuye mu babohero amabohero atagabanuka kubera bo nibagifate mu minwe nyimba ariko za politike bacige nta bintu biguma hahandi itume nk'abandi muri Gatolika ngo nkuko vyamena mbere hose nibimere ko mu myaka yose ame ibintu birahinduka nibakure abo bene wacu barekuwe bejejwe n'ubutungane twubahiriza amategeko bari kugwe nyimba ari nyigisho bazibigishe kuko ndazi neza abantu bagirizwa ibyaha by'umwe mutekano umushikiza amanza barekuye bacamirukako urumva n'umushikana n'ubutungane ntavyo bishobora leta rero n'amashema amateka nibakoranire ko bavyige ico kintu kive mu nzira. Ikindi gituma amabohero aguma yuzuye ni ikintu cerekeye viole gufata ku nguvu abantu bafashe ku nguvu abantu nta mushikiza amanza n'umwe cyangwa mu butungane ashobora kubarekura. Naguma nkemenyesha yuko kuri iki cemenyesha abo mu butungane abashanje ubutungane n'abajeje ubutungane mukuru wa Sentare Ntayuzwa ndetse n'abacamanza bose n'abashikiza amanza ba Republika n'abakuru ndetse n'abatwaye n'amashinga amateka n'abatwara igihugu umukuru w'igihugu n'umushikanje wa mbere yuko hasigaye hari montage strategie ya viole. Abakobwa benshi n'abagore bazanye ikintu cha viole gufata ku nguvu nk'ikigwanisho c'amanyanga. Uno munsi abantu babana basangiye urubibe mu ngo mugihe badahuza umwaca ko avuga ati ujya mwana wanje yakorewe viole n'ujya mu papa baharya kubera umvise ari viole bashashira mu mvuto atagisabwe agaca herayo kandi abeshegwa. Aha twagoma rusabe ku bintu bya viole biriko biratuma abanyororo buzwana mu busho kandi abacamanza n'abashingwa manza birabananiza nibadushireho novuga icuma gipima umukobwa by'ukuri yakorewe viole kuko nk'umukobwa amaze kutabakira isugi cyangwa umugore yabaye n'umugabo yarayibona n'umugabo gucacaje kubona nundi mugabo avuga ati bankore bya furambi biragoye kubona guko adaheje gukora amabanga. Turabe rero ibintu dukore nk'abana gataka kazira muntu n'ubutungane bubere kuri bose. Ikiri naco gituma abantu bagumagurana amabohero ni ikintu cy'ubwicanyi kimonogoje. Hazigara ubwicanyi butandukanye mu gihugu abantu bamaze imisi batogwa bicwa amatohoza bagacafata abantu batandukanye akamatohoza hari n'amatohoza adahera agumuko nyadahera ntibavuga ko vyagenze kandi naho hari kindi cy'ubwicanyi gisigaye kiri mu ngo cyane kimonogoje hasigaye hari ubwicanyi abagore basigaye bica abagabo cyane n'abagabo basigaye bica abagore cyane. Ivyo biri mu bituma amabohero aguma yuzuye ko ari ivyaha bigoye. Igituma ikindi naco gituma abanyoro baguma bagurirana n'abategetsi benshi bakuru mu gihugu bahambaye bitwaza amapete n'ububasha bafite mu gihugu buhangange bivanga mu by'ubutungane bagategeka abacamanza abajeje abashikiza amanza yuko umuntu yejejwe n'uwahawe ikigongo cy'agateganyo atavayo kubera umutegetsi kanaka bafitanye urubanza ari baburana abihagazemo ataboneka. Ndagomba ndamesha yuko bajya bose bona baburana ubapfa ibintu canke bapfunzwe usanga ari umutegetsi kanaka w'amapete cyangwa hambaye mu gihugu bashira umunyo kuri imbere cyangwa umutama imbere mugabo inyuma aribo umushikiza amanza agombye kumurekura bakamwirukako abategetsi cyamukura cyangwa bakamamitaso abacamanza bagategeka abacamanza yuko baca urubanza uko bashaka. Rero turasaba yuko abategetsi bareke ubutungane bwigenge koko bareke kubutegeka no kubwivangamo bitwaye ico bari kugira ngo tubandanye tuja mu butungane bw'ukuri.